Ndabaramukije cyane abakunzi ya PITV aho murere hose haba mu Burundi ndavuga Bujumbura mu gihugu hagati haba ari mu bindi bihugu niko nabivuga ndabaramukije cyane mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha mugezeko canke bivanye n'amasaha muzora ko kino kiganiro ndibaza mwamaze kumbona Senana Flavia nko vya imisi yose kuri microphone ya PITV nko mwama mumbona namandabazaniye bashasha namandabazaniye aba invité bari bashasha bari so special kuri uwo munsi uko mibona rero no munsi fise umusore ngaha nundi migeme uburyo bwanje reka ari tubakire tutatevye kugira ngo abo baramutse bongeye babwire byinshi bakora kugira ngo tugume tumenya gwareka rwacu b'i Burundi ivyo bakora canke ivyo bashoboye mpera hehega reka mpere reka ntangure kuri uyu nabivuze turakuramukije ego nanjye ndabaramukije abakunzi ba ni PM PITV turabakunda twize ko namwe mudukunda bivaye n'ukuntu mukurikirana ibiganiro bica kuri ni PIM command yanje PITV voilà oya biravanwa sanga nyina amashwisi kirenga so tama kwakunzi mukunda gukurikirana ibiganiro vya PIM turabaramukije turanabakunda uyu mwaka twifuje gufatanya namwe uyu munsi wenda n'ikindi gihe ego okay nko mwumva ariko ntiyatubwiye izina tukeneye twibwire ego izina ryanje nawe n'abavyeyi nitwa Habyarimana Diongue ariko bivanye n'ugwaruka canke na generation cyane akazi umuntu akora barashoye kumia izina ry'akazi ndarivuga weshi banze izina rya gakara agome ndarikunda nitwaruka ari mpamagara nta nzigizo birimwo nzogitwa ko ndarikunda ni ry'akazi yegome kandi cyane ndakunda no kwambara ibintu byirabura rero kubera nanjye ndi gakara okay nkuko muvyumva ni gakara kabisa rirabura ku bantu batamubona aha anye nimwambona akayobe na gatonya n'amatara zoba yamukubise n'ahandi arirabura urumva sinzi ariko reka twakire undi mwigeme ngaho iburyo bwanje abaramutse ngira bibwiye turagoye kazi okay murakoze ko makaza na karibu nanje kwitsina ryanje nitwa Niyonkuru Josiane hama nkabashimiye umuntu yoba yadutumiye nico kintu ca mbere nshimye hama ndashimiye na gakara nanje kwitsina ryanje ry'umukinyi banyita Miki niryo zina banyita mu izina ry'akazi okay abakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe na gakara turi kumwe na Miki ni ibintu biri special ukono bivuga reka rero tubayagishe twumve byinshi bakora ko barakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndibaze yuko nk'abakunzi ba entertainment muri rusangi barabazi abakunda ibintu nyene twiba turyoshe nyene ndibaze ko babazi tukiri ngaho nyene jewe ndabazi nubwo batabivuze bavuze ngo akazi ntibagapreshije kariko ndabazi mu bakinyi ba mafilme canke mu mareresi ndundi twashaka kumenya byatanguye gute kugira ngo utangure gukina filme ndundi ya ego murakoze burya mbaje ngo byatanguye gute kugira ukine filme ndundi afite muri make n'impano umuntu avukana amakavyumvamo ego meje ndi ukava nkiri muto nakunda ibintu bitatu icamira nakunda imbere ya byose narakunda filme nakunda football nakunda n'umuziki kandi ibyo byose nta kimwe ntakoze yaba filme ubuntu vuga niyo ndimwo nibyo ndiko ndakora filme n'igifaransa mu kindi y'amareresi ego nibyo ndiko ndakora na football narayikinye igihe kinini kuva nkiri umwana nk'ikindi kibangano ndatinda ndageraho nyina mugaragire nabona ati bihagarika n'umuziki ndawukoranye n'igihe gitonya ya afite muri make gira umuntu yuve ko akora ikintu nuko abagikunda kandi abavyumva ko abishobora impano yiwe niyo nzira kugira ugirene ukora ikintu yego nkaje ubwanje nakumenye muri filme yari siguye yitwa Revenge niyo filme ya mbere nakumenyeyemo ni twashaka kumenya mbega ijya filme twakubonyemo rya mbere ukinye canke rya Jean wari usanzwe uri mu mareresi nyene yasazo tukina mugabo musanzwe mukina ariko utari bwaje ahagaragara ya Revenge ntabwo ari filme ya mbere
ariko bwa mbere nakina gukora metrage ubuntu buto ariko namaze gusanga ndabukina none naciye mbwatega ntugure kijya gikorwa cyawe cyo kina revenge hama ujya munyarwanda nawe acarana umakaransa bakoyo yishamo amaje kayisigura ndagenda turumvikana mbwa ati nta kibazo yisigure cyo birakunda filme ikibona kumenyekana ariko nabwo ari yari yambere neza ngenda birimo nyene yego umva ni ibintu bimeze neza kabisa abantu je iyo filme revenge araryoheye cyane yarankoze ko n'ubu ndacafise inyota guma nshaka kuko yari imeze neza cyane hama ngahanye uburyo bwanje Miki ryo zina ry'akazi kiwe niryo nshaka tuvuge ko cyane kuko niryo ndibaza benshi baba bamuzi mu mafilme twashaka kumenya nawe impano yo gukina filme wayumvise mu ryari. Jewe natangiye gukina filme muri 2020 mu bisanzwe nta mafilme sindabimetriza cyane kuko ntiturakina amafilme menshi twatanguranye n'ubu urabona turacari kumwe turacabandanya akazi twatangiye gukina mu by'iwacu TV turahindura ubu turaja muri ubu niho tugeze urumva rero turacabandanya dukora ntituragira cyane mu bisanzwe kubera urumva turacari ku ntuze yanshasha iyo twatanguranye ubwa mbere bivanye nuko abakinyi bagiye barasanzara bamwe barajabuka abandi baragira iki duca turayihindura ubu rero turiko turabandanya akazi. Miki aravuze yuko nta gihe kinini amaze mu bintu bya filme nta myaka myinshi abimazemwo mugabo amapart kukunge nakina niho bimuhaye ko amazemwo umwaka umwe canke ibiri frame akina neza kandi afise abigisha beza ngiye niyo mpamvu ariko twashika kumenya umunsi wa mbere uje imbere ya kamera wifashe gute nka wewe? Nifashe neza kuko je ntabwo bafise usanze tabwo bafise je sintinya abantu nta muntu ndumva nta ngorane nimwe je naragenda nyine imbere ya kamera atakibazo gusa nyene uri kurakina ibintu uri mushasha urumva uragira akantu k'ubwoba mugabo umwigisha wanje yagiye arabinkuramwe ngo byaraheze. Ubunye wo guhese ne yari yose yikubita yari yo yose asha nta ngorane murumva yuko ubunye ahageze vraiment aravyishimira ariyemera avuga ati je senere yose no ikina twashaka kumenya rero uko ibitangura nko muri societe canke mu kibano bakwakiriye gute bakufasha gute? Afite mu kibano baragutahura ukundi kuntu kandi urumva iyo bahantu abantu bo mu Burundi tuzi ko abakinyi ba filme baba ari kindi kintu badutahura nabi nko mu kibano barashaka kukuyumvira ati uri maraya uri binabiriya mugabo urumva wowe ni nk'akazi basi tuvuga ko ari nk'akazi mu gihe rero buzi icyo uri kurakurikirana wewe naho bakuvuga ibintu bimeze gute nta nakimwe urabandanya akazi kawe mu kibano bavuga nta ngorane mugurumva abavuga bo ntibareka kuvuga mu kibano abagenzi bakakubaza ati ibi bintu wabitanguye gute bimeze gute ukabibiganira mugabo bagaca baguha iyindi shusho itariyo. Muri societe nibaze yuko buboza barakanura ko kubera yuko gukina filme n'umwuga ni nk'ibi vya journalisme n'umwuga ni nko kuririmba n'umwuga mu yindi ni nko kubaka muri make ndibaze yuko twoza turasupportinga umuntu yerekanye impano yiwe tukumufata ukuboko kugira ngo ejo canke hirya yejo ashike ku ntego yiwe canke ashike kuri vision yiwe ariko twashaka kumenya chef ngaha Gakara nkahuye gute na Miki vyagenze gute kugira ngo aze muri timu yanyu? Ego cyambe na mbere nako murimo nababwira ati umuntu kwa kina filme nuko avyiyumvamwo nawe yarabonye amalezi twakina amafilme twakina aravuga ati nanjye ndakeneye kina filme ama ngo tuganiza n'abandi baba bigomba kamaza yuko icyambere bikunda taje kugato k'umuntu cyangwa taje ukiryo ko ari umaza gukora ikintu kwira bishobisho ujya urumva ntabarakazi kiwe ariko aravuga ati jewe rero ibintu ndabikuze kuva kera nakazi amfite ndavyumvamwo ni nk'impano yanje kandi nivyo koko nasanze impano yiwe kwera kwagiye n'umusombo ry'imbere ya kamera turi kumwe nta Miss Michel Pese twari tumaze gukorana nawe ariko yaktinze nk'umuntu nyine abimenyereye asinga bizi n'ucubonera umuntu ka ari impano yiwiwe niba yuko umuntu asinga afise impano yiwiwe nubwo atamutse nimwe barakina filme umaze kumukinisha barana yuko abivuga avuga ati byaje byose mu byari bimurimo ahubwo hari akeneye ko agira niko bigaragaza tout juste nuko vyagenze ariko gushika ubu vraiment ari mu bantu bavuga ati babikora neza babikunda kandi bitanga kandi bashoboye wenda ejo canke hirya yejo ashaka gushika kuri vision yiwe. Ego iyo umuntu asanzwe afise iyo mpano nko kubivuze gukina film akakwitura hasabwe kugira ngo mushire muri timu yanyu? Ego
icambere twe muri timu wacu nta bintu dusaba urumva ngo ibikini bikapana icambere ambe dusaba ubwitange bwawe gushikira ku mwanya ugakunda igikorwa uje gukora ko mu gukunda igikorwa uje gukora uracitangira ego ko nubwo umuntu bati ngo ngoma dukwa kamera ni ngo ari 30,000 50,000 ushaka kuzitanga tu 50,000 ari abantu bana kumangana ibintu bitoya kandi afite n'ibintu bito ugasanga arazitanze nimwe by'ikiryo by'ibishobisho ego twe turibuka tugitanga gutoza abantu kwinjira abantu barenze amahera 25,000 muga tubona yuko nubwo batanga ayo mahera harimo baza kubera ibishobisho ugasanga n'umusi watunaje ntaje kandi umpangiye amasene muri personage tubona yuko nubwo murihisha amahera atavyiyumva matabigomba ni zero ugasanga umuntu muganiriye bati mboje ni mano yanje ko ajya gakora bije bikugwa reka akora basumba ajya mera kubwa mbere na mbere twebe vizo yiwacu no kwiteza imbere tukateza imbere igihugu cyacu wenda ikamenyekana mu bindi bihugu mu mahanga yuko mu Burundi ari abanafize imana rero mu gihe aje yumva bikunda bishaka ivyo mahana byo dukeneye yuko ubwa mbere na mbere tubona ya mpano yiwe kayigaragaza agateza imbere igihugu ciwe amakonga akiteza imbere no ubwiwe nicyo yuko twe dusaba yego murumva yuko hanini nuko umuntu afise iyo mpano canke iyo talent yo gukina filme ya après akaca agenda akamwegera hama akamushira muri timu yabo ariko twashaka kumenya nta gihe kirashika ugakoresha nk'umuntu muri filme ese kutu umwana w'umigeme hama famille yigahaguruka ikabagwanya ya ndibuka muri 2020 nageje no kuja kuburana ya ego nanakinije umwana wo mu mizirumane yitwa Alia wene kenshi akunda kuza kubirora aho tubikorera ro papa wiwe yarafise akazi akora ariko mama we niwe babana mama wiwe uwo mwana aguma bikunda umwana akakunda byatse no bati nivyo ukunda kandi ari umwana umukobwa kuzariga mu 12 mbo mu imana umwana cyambati jinda keneye kuzagukina mati weje gukina nkawe sindoke mutavuzanya abavyeyi bawe mama wiwe aramwemerera mbo hama mu imana musha muri filme nimukirisha filme imwe ariko se amaze kuyibona cyahita ava kukaza manzaraza ramaze kuza ndibuka ico ginangiye gukora tournage nyene ko twasa n'abana hafi maze ogena ngiye gutora ndikwana nibagiye igipanga navyo se no gukinisha igipanga ngiye gutora igipanga se bacaramo gati ngo hano ndagenda arambaza ngo nitwa Diongue ngize nego ngo murango umuntu bavuga ngo gakara ngize ne umujanga tuvugane gato ariko ndiko muga muko ngenda bamugobwa wacha mwaka telefone kandi banamwugana ugira ngo ntava nyandika message ngo ndike kugaruka cengeze kumuguta kumugura mvuye ukazi ndataha ndibuco gena ifite jina ariko ndanwa mu kuboko ndica mbere ngise na parenta na deposa ni begi n'ucece mbati wewe ni wazize umwana wanje muri film ndageza kwisigura muga biranka harageje twaje mu mburano mugaco nagiye gutomboraho naciye ngenda gufashwa na mama wiwe yarandefanze gose birakomera avuga ati umwana niwe yavyumvise mwavyishiramwo kanaje umwana muza mugo banabonye ku mwana amaze kumfonsinga cyane ndamureka mu masiba cyamba ati umwana wese ngeneye rero mwe muragenda mukine nimba ari ufashe mukereye kutuzoza kubafasha ndemeye kuzobaha mugabo umwana wanje hapana rero haragera ikintu cyatuma keshi nk'umwana w'umukobwa aje muri filme ndagira attention gose kandi mbaza yuko abavyeyi babide cyangwa babikeneye byabaye nangombwa nkagira nkaja kugira nti kubasaba ko ndi kaneze nukina film iraha imwe nakirije umwana w'umukobwa yambaye igitenge cyo nyegarukira ngaha umukobwa bavuka mu rumonge ageze gutaba bye baramwanga kwinjira mu nzu nije navuye no ngenda kumudefanda mu rumonge ndabisigura mwimo barabitahura baca baransa bati no mizimane nawe nyene ati ikintu cyambenda gusavye ntazegera kina film yambaye deshi ntazegera kina film atambaye muzigara ku birenge ntazegera kina film atambaye mu jitandi ibintu byose azoke mu gihe bitatu kazoyibona azoba hagaze kinavuga ati neko mu bisavye nta kibazo nzobikora n'ubudukina nuko nyene rero yego miro abakobwa birima bakunda kuri hana maliske cyane ko twibwa abahungu hamwe nyine twibwa ni yari kweri okay burumva yuko ikintu kiba coroshe iyo uri umuserukizi wa team kanaka yabari yo gukina film yabari ibindi bintu bisaba yuko ubwira ukora cyangwa kukereka yuko ivyo bintu rimwe n'ivy'umuco kugira ngo abavyeyi canke abasanzwe bafise ububasha kuri uwo muntu babone kumungu hatakibazo kihabaye twashaka kubaza miki nawe kuvuga itangura vuze nta misi myinshi bimazemo ariko twashaka kumenya nibe bintu nka 2 canke 3 maze kunguka kuvuga itangura gukina film ibintu maze kunguka icambere muri filme uraronka abagenzi kandi muri filme niyo ugize ikibazo murafashanya mugahanurana kuko filme nyinshi zirahanura
abantu gusa biyumvira ibindi bintu, nayo filime ni inyigisho, ni kwigishanya. Nk'ubu je ngize ikibazo ndashobora gufata abo dukina n'amafilme nkabahanuza kandi bakampanura neza, uhakura abagenzi ukahakura n'impanuro n'ukuntu ushobora kwitwara wowe ubwiwawe, nabyo ndashobora kubikura muri filime. cyane gose umva yuko filime n'inyigisho kandi n'inyigisho zihanura kandi ziguhindura muri wowe. Ukinye seni kabifise image nziza iraguhindura cyangwa ujya umuntu ayiravye ikamuhindura. Tushaka kumenya rero nakaye kantu wohanura nka par exemple nka jewe ndifuza gukina filime nubwo bitaraba, nakaye kajambo mpanura kugira ngo ninayiza mu iyo filime nzogende nitwa ninengesere ni kwavuga Jean nirinze. Ngakantu no guhanura muri filime ikintu ca mbere no kwitanga. Ico nico ca mbere, twe turitanga cyane kugira tuje gukina amafilme kuko nta mufasha dufise, twebwe twenyine turifasha, nta muntu dufise adufasha, twebwe ubwiwacu tugiye kuri tele turimenya ukuntu dufungura, ukuntu twideplace, nta muntu dufise. Mu bisanzwe muri filime twebwe abantu twatangiye gukina na benshi basa n'ababihevye, ubu dufise abakinyi bashasha, kandi abakinyi bashasha hari igihe nk'iyo agiye gukina akubwira ati beshi n'abanyeshuri, akubwira ati nimumfashe mu ndihire amahera ntahana cyangwa amahera nzana. Mugabo mu gihe witanga isaha bakubwiye ukayigira, dufise turakurihira, tukakurira itiki kujana ni kugarukana, nta ngorane. Twebwe gusa dushaka hagati yacu umumvikano kandi twubahane dukundane. Nk'ikintu no guhanura ushaka nko kwinjira muri filime, wirinda amajambo y'abantu kuko amajambo bakuvuga ibintu, abantu bakuvuga ibintu byinshi kandi bitandukanye n'ukuri wewe. Barakuvuga ko uri umumaraya, kugiye kubera abagabo, kugiye kubera ibintu, mugabo muri wewe ubuzi icyo uri kurakurikirana. Rero mugiye wirinze amajambo y'abantu, filime urayikina kandi ukayikina neza. Urati ko n'abandi barabavuga ibiki n'ibiki, mugabo muri filime suko bimeze. Muri filime turigishanya gusa, ni nko kwishuri basi. Murumva yuko impanuro zirakwiye pe, ugiye muri umukino wa filime canke mu mareresi, genda ufise vision canke ufise intumbero washatse, ntugende umviriza kote à gauche à droite, genda ufise ikintu ushaka gushikako. Nimba ushaka kwigisha bagenzi bawe canke abandi bantu, genda ufise uwo mutima wo kwigisha, pana yo kujya hiti. Hari bagenda bakajya hiti mugabo bakayijya umwaka umwe, mwaka ugira karukaca tubabura iyo bageze. Ariko sivyo twifurije abakobwa bagenzi bacu, twifuze yuko na mikinga anyi ndamifurije yuko atera imbere mu kazi kiwiwe kugira ngo ejo canke hirya yejo azobere image nziza canke icitegererezo abandi bigeme canke rundi gwaruka muri rusange, niko no bivuga. Hama gakara tuvuga itangura filme canke ucinjira muri uwo mwuga nyene gukina filme, iterambere rya filme zanyu canke byo gukina kwanyu ukubona gute? Vyerekeye gukina akazi kanyu gukina filme, iterambere ryanyu muribona gute canke muri filme muri rusange? Ego filme nimwe navuga hajya nta kintu umuntu ashaka gukora abona yuko umenga nta kazi zabisangamo, ko nakubwiye imbere yuko dukina bwa mbere kwiteza imbere, duteza imbere igihugu. Avyumva ego muri filme biragoye, ariko step by step, intambwe ku ntambwe agungo karabayo. Kumwaje namaze kunguka ibintu byinshi gose, kandi azi yuko nejo bundi ndabona vizo yuko nzokunguka n'ibindi birezi byo maze kuronka. Ego nubwo nyene ryabivuze miki, twitanga tukakora ibishoboka, ariko twitanga canke dukora ibishoboka ko tubona yuko imbere yacu ari heza, harimo inyungu nyinshi gose muri filime vraiment. Ego mugwi wanyu canke muri itimi yanyu nakaye kajambo mufise mugendera ko kugira ngo ayandi matima atagendera ko muntu mbere yo guteza imbere timu yanyu? Ego akajambo kambe tugendera ko novuga ati ni ngo nka inyo fait la force. Avyumva kuva ko maze kwishira hamwe nta kintu kidashoka, nta kintu kandi mudakora. Avyumva numwe tumaze kugira inyo ikiduha force nabura kidashaka gushikako. Yego mumva yuko bakorera mu bumwe kandi bazi yuko ibintu bimeze neza. Sinzire yuko hari akajambo batekera bakunzi banyu cyane bakunzi ba NT ni NT canke ni NT Burundi, ko ndabazi yuko mu baha filme zimeze neza niho cano bashirako ma filme yabo. Mukunzi wa PITV genda kuri channel NT Burundi cubona filme zabo ko zimeze, mubone rutonde rwabo, mubone amaseri bashirako, mubone mafilme ameze neza muri rusange. Ayo ni iriko irakogwa un episode
ya Jerome na Angelina. Iyo film iraryoshe yerekana ubuzima bwa ruguru, iraryoshe kabisa. Nibaze ko abakunzi ba PITV bogenda bakabasupportinga kwafasha ko mwumvise nta manager bafise, nta muntu basupportinga bafise, ni wewe ni jewe, ni twese hamwe dufatanya amaboko byose birashoboka. Twashaka kugira akajambo rero kamwe abakunzi ba PITV n'abakunzi banyu. Egome icambe na mbere abakunzi ba PITV turabakunda kandi tubasaba ko mu gira force mu gusharinga ibikorwa. Egome kwera haje duvuze ngo support ntabwo ari amahera gusa, ivyumviro mu makomantere gusharinga kugira ngo ijya video irungikira amahandi gashike kure, none support ikomeye. Rero mbere na mbere no saba abakunzi ba PITV mu baraye mu bakurikirana mu support mu buryo mushoboye, ntabwo ari maka amahera, kola share, gire s'abonner, commenter zanyu zazikenewe gira bumve namwe ivyumviro vyanyu, ico biramaze. Hama natwe naho gomba kudukurikirana ni kuri NT Burundi, majambo ni new talent Burundi, impano shasha z'abarundi. Ego ndizikirana ibikorwa vyacu, uno ufite umwanya urakubitira ko filme dushirako, wenda hari ico wongana muri commentaire ukakivuga, amen bikagenda neza. Se urumva yuko ibintu bimeze neza cyane, cyo basaba ni subscribe, kugira partage, kugira n'ibindi byinshi ukapartage. Ibyo bintu vya mbere baba bifuza kugira ngo iterambere ryabo ribandanye riduga, bandanye bashika ku nzozi zabo cyangwa ku ndoto zabo. Miki nawe sinze ko akajambo ufise woshikiriza abakunzi banyu ba NTTV Burundi Prito canke abakunzi ba filme muri rusange. Ja ikintu noterera abakunzi bacu nuko gikuru ni gushigikira mugenzi wawe. Nimbaraga ko sawa wabonye kabaye ukakamubwira kagakosora. Kuko abarundi ntibakunda filme ndundi. Ni gake udusanga nk'umuntu ayikarara aba filme ndundi ni gake. Ntibazikunda urumva bakunda amafilme yo hanze Tanzania hehe na hehe nivyo bakunda. Kintu babwira nuko bokunda iby'iwacu. Kuko nakaranga kiwacu. Apana ko tuza gushigikira abo hanze tutazi kandi abiwacu tuzi udashobora kumuteza imbere. Kintu babwira nuko twoshigikirana hagati yacu. Okay, ndumva yuko mukwiye gushigikira, mukwiye gusupportinga nabasha kuko abanye ni Burundi bwejo mu bafata amaboko rero apana kuja kuraba za filme za ndi tutazi hari yanye kandi bise abarundi bashoboye ifo ko tubasupportinga kugira ngo cuca nk'ijya yejo bazubaka izina bazobe babandi twumva ubu bariko ya trendinga ariko tutari kumwe twese ntivyoshoboka, ariko dufatanya amaboko twese birashoboka. Hama ndabukunda cyane, tubashimire cyane kuba mwitavye buno butumiro. Ndibaze yuko ejo canke hegejo kandi tubasubiye kubasaba mwoshura kuhashika. Turabashimiye cyane, murakoze abakunzi ba PITV, ndabakunda cyane murabizi. Yari na Flavia kuri micro, yabanda mu supporting ibikorwa byanje, banda mu supporting ibikorwa bya Diongue canke timu yabo yose NT Burundi, banda mu supportinga, ndabakunda cyane cyane. Ciao.